Amahoro y'Imana abe kuri mwebwe mwese. Kaze mukurikirana ikiganiro ikiyago c'Inama Nshingamateka mutegurirwa n'igisata kijeje kumenyesha amakuru ibinyamakuru n'ubuvugizi mu biro vya nyeniteka umukuru w'Inama Nshingamateka. Muri kino kiganiro turagaruka ku bikorwa vyaranguwe n'abanyakubahwa abashingamateka haba mu kwiga no mu gutora amabwirizwa azayorohereza bene gihugu, haba rero no kubasanga ku kivi kugira babashigikire mu bikorwa vyo kwiteza imbere baba bariko bararangura. Ako kaba n'akaryo ko kumenya ivyo bibagoye maze nabo bakagira ico baterereye mu kubatera intege. Muri ivyo bikorwa nyeniteka Gerard Daniel Ndabiraba arongoye Inama Nshingamateka yari muri komine Gatara y'intara ya Kayanza, nayo icegera ciwe umushingamateka Sabina Ntakarutimana akaba yari yagiye gushigikira ibikorwa vy'iterambere rusangi muri komine Kabezi y'intara ya Bujumbura. Ndasubiye kubaha ikaze. Ku munsi wa gatanu igenekerezo rya 19 Nzero umwaka wa 2024 Inama Nshingamateka yarakoranye kugira ngo yige yongere yemeze integuro y'ibwirizwa ryunganira ibwirizwa shingiro rihindura ibwirizwa ryunganira ibwirizwa shingiro rigenga isentare ntayinyuzwa. Umushikiranganje w'ubutungane umupfasoni Domina Abanyankimbona niwe yari yarungitswe na leta kugira ngo ashikirize abashingamateka imvo n'imvano yatumye habisubirwamwo ry'iryo bwirizwa. Nkuko yabishikirije ngo kuva iryo bwirizwa rigenga sentare ntayinyuzwa ritanguriye gukurikizwa, abacamanza ba sentare ntahinyuzwa n'abashikiriza amanza ba parike nkuru ya Republika barahuye n'intambamyi zo gukora, zimwe ugasanga ziturutse kwishigwa mu ngiro ryayo, ndetse n'abacamanza bo mu burongozi bw'ubutungane nabo ngo barahuye n'intambamyi mu gihe cyo kwihweza imanza zabaye ntabanduka zisabwe gusubirwamwo canke gufutwa. Bishasha bizanywe n'iri bwirizwa ngo sibike. Aha twovuga nk'ingingo zitegekanye ingene ifutwa ry'imanza rigenda, uko sentare isasa, ukwica imanza n'ibindi. Ibishasha rero nibi bikurikira: intambamyi zijanye n'isambuzwa ry'imanza zishingiye ku kwihweza imburano zashikirijwe canke zitashikirijwe n'ababuranyi, ubu ziratorerwa inyishu mu ngingo ya 51 agahimba ka gatatu, kuko iha ububasha umucamanza wo mu gisata gasamburamanza bwo kwerekana wenyene ubwiwe ko itegeko ryari gukurikizwa ku vyakozwe ritakurikijwe, ryakurikijwe nabi, ukutariko canke ryahawe insiguro atariyo. Ubugira kabiri, ivyerekeye ingene ifutishwa ry'imanza rigenda, ingingo ya 58 y'integuro y'ibwirizwa irabitekanya, kuko iyo ngingo iha sentare ntayinyuzwa ishashe mu bisata vyayo vyose bikoranye igizwe n'abacamanza batanu ububasha igisata gasamburamanza cahorana. Itangwa ry'ubwo bubasha rirasiguritse, kuko uko bigenda mu gusaba ifutishwa ry'imanza ni nako bikorwa mu gusaba isubirishwamwo, na cane ko bitanga akaryo ko guca urubanza igihe rufuswe. Igisata gasamburamanza nticari gifise ubwo bubasha bwo guca urubanza mw'idonido. Ubugira gatatu, ku vyerekeye ingingo zijanye n'imanza bigaragara ko zaciwe nabi, ivyahinduwe bitekanijwe mu ngingo ziva ku ngingo y'167 gushika ku 172 z'iyi nteguro y'ibwirizwa zishinga ibisabwa kugira urubanza rwemezwe ko bigaragara ko rwaciwe nabi, bizotuma bose batahura kumwe imvo kandi n'ikurikiza ry'ingingo zivyerekeye ryorohe. Ubugira kane, muri integuro y'ibwirizwa ku vyerekeye urubanza bigaragara ko rwaciwe nabi rutakosowe, inama nkuru y'ubucamanza izokwiturwa gusa ari uko hamaze gutangwa inyishu ku vyerekeye isubirishwamwo. Ingingo y'172 iratomora ko uw'inama nkuru y'ubucamanza itakiriye canke yasanze imburano ziwe zidashemeye
ko atabubasha afise bwo gusubira kwitura ubwo rwego. Ivyo vyakozwe kugira ngo abitura inzego zitandukanye bikunde bihere ntibagume mu nzira. Ubugira gatandatu, igishasha ingingo y'175 yazanye nuko umuntu ashobora kwinjira mu rubanza avyishakiye mu gihe urubanza ruriko ruraburanishwa mw'idonido riturutse kwisamburwa ry'urubanza rigira kabiri, kwisubirishamwo canke kwifutishwa, kugira haherahezwe amatati yose ashobora kwaduka kuri iyo ntambwe ihambaye. Ubugira indwi, ingingo y'176 y'integuro y'ibwirizwa itegekanya ko imanza zaciwe na sentare ntahinyuzwa ibisata vyayo vyose bikoranye zidashobora gusubirishwamwo n'uwundi adasanzwe ari muri izo manza. Ku kijanye n'ibibazo kenshi usanga biterwa n'imanza ziboneka ko zitagira iyungururizo, Nyeniteka abona ko hoshigwaho intambuko ziherekeza neza urubanza hatagiyemwo ingingo za politike kugira ngo umuntu yoye gutsindwa kandi ariko ararenganwa. Iyo abantu babiri bariko baraburana, uretse la technique y'abacamanza cyangwa abashingwa manza, uriya umuntu yumva gute ko yatsinzwe, avyemera gute? Nshaka kuvuga iki? Wewe uno munsi uragenda ukabaka gutwara inzu byawe, ukagutwara inzu, mugabo umuntu akagenda akakuburanya, mukaburana, mugabo kubera ko wewe kumbura utazi kuburana ugatsindwa, bakabwira ngo uratsinzwe kandi uzi ko ibintu ari ibyawe. Mbe ico gihe watsinzwe kubera ko hari abantu bagiye bakoresha amajambo bapanga bagira uko bapangura bagucanga umutwe, hanyuma ngo uratsinzwe, ngo inzu ni ya kanaka ari we wayiyubakiye. None ico gihe ni mumbwira umuntu atsindwa ryari? Atsindwa kubera iki? Atsindwa hisunzwe iki? Kugira ngo inzu yawe wiyubakiye kwitongo waguze wagize gute, mugabo kugira ngo iyo nzu si yiwawe kandi uzi neza ingene byagenze. N'ico gihe utsindwa kubera iki? Gutsindwaho no kuvuga iki? Aho umuntu bica bijana niki ati none imanza zidafise iyungururizo. Andi kwibaza ku bintu byo gutungana. Iki kibazo ni kibazo koko kigoye, kuko aha niho ibintu bica biva mu butungane bikaza kugaruka muri politike kugira ngo ibibazo bitore inyishu. Nuko biza kugaruka bikagaruka muri politike. Ariyo mpamvu muri organisation y'igihugu politike bakavuga bati aha atugeze aha ni saruku, kuvuga yuko ahantu hose utsinzwe yongera ajya rukuru, byaduka gatsindwa akajya rukuru, byaduka akajya rukuru. Mugabo ku gihugu ni vote organisation y'igihugu kugira ngo igihugu kidaparangana barashiraho des limites. Zo ni limite politique ou politico administrative, mugabo si politique limite z'ubutungane. Kuko muri mu butungane wako ufise droit yuko igihe cyose nimba uvyanse batezwa kubandanya jusqu'à l'infini kugeza uzorinda upfa wunguruza. Gutsindwa ntabwo ari ubutungane. Gutsindwa bifise essence muri politique, kuko bitagize essence muri politique hamwe bavuga bati arrête watsinzwe, ati ubutungane bwavuze uko, ça c'est une décision politique. Mugabo si ubutungane comme tel, kuko mu butungane bubandanya. Mugabo ibihugu à la naissance du droit cyari kibazo cyo kugira ngo abafise ibintu bashoboye kuri protéger. Urumva ko c'était politique. Urumva rero ko twemeje tuti uburende by'ubutungane nibyo reka tubihe ubutungane. Ni muri iyo nzira tuba obligé y'ukwemera iby'ubutungane, ko muri politiki babe ati ibi tubishire mu butungane. Ubutungane nabwo baca barabupanga. Ubutungane ntibwapanzwe n'ubutungane, ubutungane bwapanzwe na politiki. Inyuma yo guhanahana ivyiyumviro kuri iyo nteguro y'ibwirizwa, banyakubahwa abashingamateka baciye bayemeza 100%. Ubahwa mwese muri hano ko integuro y'ibwirizwa tuyemeje 100%. Kwigenekerezo rya 22 Nzero umwaka wa 2024 naho Inama Nshingamateka yarakoranye mu nama ya bose irongowe na Nyeniteka Gérard Daniel Ndabirabo mukuru wayo.
Integuro y'ibwirizwa inomero 1/13 yo kuwa 2023 ndamukiza umwaka wa 2015 rijanye n'itunganywa gushasha ry'ibijanye n'umuyaga nkuba mu Burundi niyo yari iramutse yigwa. Umutumira akaba n'intumwa ya leta yari umushikiranganje Ibrahim Wizeye ajejwe amasoko ntanga nguvu ubutare n'agataka aho yaraje gutanga ivo n'imvano zituma iyo nteguro y'ibwirizwa ihinduka. Iyo nteguro y'ibwirizwa nshasha rero izotuma igihugu cy'u Burundi gishobora gutanga umuyaga nkuba kugera ku rugezo rw'ibice 100% kugira ngo Burundi buzoshobore gushika neza kuri yambona kazoza ya leta yuko bwoba igihugu cigaba kikigaburira mu mwaka wa 2040 kikaba igihugu giteye imbere mu mwaka wa 2060. Gushika ubu rero igihugu cy'u Burundi kikaba gifise amatara gushika ku rugero rw'ibice 16% nk'uko umushikiranganje yabishikirije. Turi ku rugero rutarashika na 16%, tukaja tubona ko amikoro dufise ubwacu usanga taux d'électrification ku buryo tuba dufise idashobora gutera imbere cyane kiretse duhamagariye n'abandi bakaza bakadufasha tugakorana nabo. Byotuma kumbure mu 2030 dushobora kuba dufise n'imiburiburi turenza gato 70% ya taux d'électrification. Hanyuma tukaraba ko aho tuzoshikira ku 2040 ya vision twihaye ya pays émergent tube dufise 100% ya taux d'électrification mu gihugu cyacu, gutyo bidufashe gutera imbere en 2060. Hanyuma twifuza yuko ni navyo twabazaniye banyakubahwa nuko duhamagarira abandi kuza gufashanya natwe kugira ngo niyo secteur yindi ya distribution dufashanye nabo kugira ngo tubashe guhereza amatara abantu batari bake kandi mu mwanya muto. Kandi ikindi nuko uko byari bisanzwe bimeze nuko wasanga muri secteur ya cyane mvuge nko muri Régie des eaux basanga nivyo dufise production ahubwo usanga ni natwe nyene turimo abaproduiza hanyuma kandi tukongera tukanawudandaza, ugacubona ko umenga byoba byiza gusumba yuko habaho abajejwe la production, habeho n'abajejwe la distribution hamwe no kudandaza. Kuko ugiye ukaraba amasantrale dufise uyu munsi, hari amasantrale menshi yubatswe ku buryo bw'igihugu n'ideni tuko turishura, hari amasantrale sous-régional, hariho kandi n'amasantrale yagikorera utwabo badevelopye bariko barakora. Hanyuma iyo bihuriye hamwe hari igihe bicangana ukabona umenga la Régie des eaux ibona abo bantu baduhaye umuriro mvuze nka centrale solaire canke sous-régional n'aya masantrale yabikorerwa batangiye gukora Kirasa, Songa Energy n'abandi, ucumenga bikontanta kuri amafaranga abo baduhaye umuriro mugabo bakibagirwa yuko na leta ubwayo harimo amafaranga yashizemo ku buryo bibaye séparé. Hakaba hari une direction chargée ya production na direction yi chargée yo kugira distribution no kudandaza. Bibaye séparé birumvikana neza yuko nayo twahawe n'igihugu twaheza tukayaha igiciro hama tukamenya ukuntu dusubiza amafaranga. Afatiye ku vyagiye birashikirizwa n'abanyakubahwa abashingamateka, Nyaniteka Geraze Daniel Ndabirabo umukuru w'inama nshingamateka yasavye umushikiranganje gushiraho ikirangamisi kugira ngo abigenga bashaka gukora ingomero z'abigenga mu gisata c'umuyaga nkuba boroherwe mu kuronka impusha zo kubikora bitagoranye. Umuntu nimba asavye akaba ari umuprivé bashireho les délais, bavuge bati kugira ngo uronke runo rupapuro ni misi ye, kugira ngo uronke urupapuro rukurikira ni misi ye, kugira ngo uronke autorisation provisoire ni misi ye, jusqu'à ce que uronka autorisation définitive ati ni misi ye. Kuko ibyo bintu kumbure bizotuma les responsables b'ama service atandukanye bashobora gukora, kandi natwe hano nko mu Nshingamateka dushobore koko kumenya ingene dushobora natwe gukora
le contrôle de l'action gouvernementale. None duhimirize kugira ngo abenegihugu boroherezwe ico barazocyumvira cyane cyane mu texte d'application ku buryo bizoboneka neza abenegihugu bakagira umwizero ko bavuga bati nimba ibi bibaye nkaba ngiye gusaba mfise nk'akabaraje dufate bizofata imisi ngahe kugira ngo babe bamaze kumenya au niveau ya region cyangwa au niveau ya ministère. Igisata c'umuyaga nkuba ngo kirimwe ibibazo vyinshi na cane cane mu gutanga imizibukiro kuko biteba kandi bikabamwe amahinyu menshi. Mwitegeko ryahahora ngo batanga imizibukiro aho bacisha insinga gusa ntibakurikirane, ariko ubu hakazotangwa imizibukiro aho hose haca insinga kandi kikazoba kizira gukorera ibindi bikorwa munsi y'ahantu haca izo nsinga. Inyuma yo guca hirya no hino iyo nteguro y'ibwirizwa no guhinyanyura bimwe bimwe mu ngingo ziyigize, banyakubahwa abashingamateka baciye bayemeza 100%. Ubahwa mwese muri hano ko integuro y'ibwirizwa tuyemeje 100%. Burundi bwa Nyaburunga gihugu ciza nkunda cenzo gukorera nitangiriye itama mpamagarira abawe bose gukunda ibikorwa vy'iterambere ndabibutse ku Burundi buzotezwa imbere n'ibikorwa. Ibikorwa n'umushinge w'iterambere rirama, ibikorwa ni wo mushinge wo guhindura Burundi umwagaga, ingo dufatane munda, ingo tugira urukundo, dukore twivuye inyuma, duteze imbere Burundi, dukore twivuye inyuma, igihugu gitezwe imbere na bene cyo. Abatowe n'abene gihugu barafata akanya bakabasanga ku kiviyo baba ku mitumba bakifadikanya nabo mu kubatera intege mu bikorwa vy'iterambere rusangi. Ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 20 Nzero umwaka wa 2024 Nyeniteka Geraze Daniel Ndabiraba umukuru w'Inama Nshingamateka yarifadikanije n'abene gihugu bo ku mutumba warubagabaga zone mbirizi komine Gatara mu ntara ya Kayanza mu bikorwa vyo kuzuza ibinogo biri mu gace ko ku mutumba rubagabaga mwibarabara rihuza amakomine ya Kayanza, Gatara, Gahombo, Muhanga na Rango. Vyari vyitabwe n'abene gihugu isinzi harimwo na bamwe muri ba musitanteri b'amakomine agize intara ya Kayanza. Umukuru w'Inama Nshingamateka mu ijambo yashikirije abaraho yarashimye uko bitaba ibikorwa ari benshi kandi babikunze, aca yibutsa ko ibikorwa vyiza biva ku Mana. Nyeniteka Geraze Daniel Ndabiraba ati Abarundi twarashize igikumu ku masezerano yacu n'Imana, rero ntidukwiye gukora ikintu cyose gitandukanye n'ici ijambo ry'Imana rivuga. Atanga karorero nyenicubahiro umukuru w'igihugu cacu aheruka gutanga mu kwanka inyifato zinyuranye n'ijambo ry'Imana. Mu gihe komine Gatara rimwe mu zifise abantu benshi mu Burundi, Nyeniteka yabahamagariye kuvyara ku rugero kugira ngo n'abana bibarutse babeho neza. Bavuze hano muri no komine ati ni benshi cyane, turi benshi murakiziga yemwe, ariko none kubera iki turi benshi ariko tukabandanya twibaruka benshi? Aho ubagije nk'umuntu umwe akubwira ati mfise nk'abana 8, uwundi akakubwira ati mfise bakeyi ngo 7. Yemwe iyi si ntiyaguka, na cyane cyane no komine ntiyaguka, n'intara Kayanza ntiyaguka, n'ahandi hose ntihaguka. Nimwo kwibwiriza wewe nuwo mwubakanye mukabivugana atakubesha, ataburyarya burimwo. Abana koko dukeneye, turavya gatongo dufise, abana dukeneye ni bangahe? Simvuze ko aho mufise barenga 3 mwoca mubomora, oya, mugabo muke mwiga ingene muzobatunga, kuko biragoye, nukuri biragoye. Kuko tubabwiye ngo bazoza baza kubabwira ngo gabanya imvyaro, umengo ni gihano turiko turabaha, umengo turiko turabatoteza, kandi nimumenye ko bariko barabibutsa, inzego z'igihugu ziriko zirabibutsa ati gabanya yemwe. Mugabo aho igikorwa nyamukuru kiri ni muri mwebwe mwubakanye, kandi aha hose ukibagira yuko ibi turiko turaca amabarabara,
twavuze ngo ubwinshi bwacu nizo nguvu zacu, sivyo? Hariya vyavuzwe uko kugira ngo muje ku kivi, kugira ngo muje ku kivi, mugabo ntibababwiye ngo bandanya mwibaruke, sibyo bababwiye. Bashaka ko muja kugibwira mugaburire, mushoye gutunga kugaburira abo mufise, mugabo ntibababwira ngo genda mubandanye mwibaruke nkuko mubigenza. Natwe nk'abarundi tuvyare turere abo dushoboye kurera, tubarere neza, tubakunde neza, tubakunde tubanganisha, kuko tubakunze batangana tutabanganisha haca havamwo inkozi zibiri. Mu gihe komine Gatare iri mu ntara hano urubibe n'ikindi gihugu, yahamagariye abene igihugu kubumbatira amahoro n'umutekano kuko ari vyo mushinge w'iterambere, ntibahave bijajara ngo baryame umukondora zosi, ahubwo bame barikanuye. Ejo nejo bundi ukazomva wewe bakubwira ati umutekano ni wose, ariko mumenye ko iyo abantu bavanga umutekano ni sawa bagasa n'abasinziriye, mumenye ko ariho umwansi ariko aritegura. Mumenye ko hajya uvuga ngo haragahengwe ngo umutekano waje, ngo umutekano tubimazemo iminsi, ico woca wimenya nuko aho nyene umwansi ni hariko aritegura. Uko umutekano uba muremure, ico bokwita ngo umutekano mutwugazo, ico bokwita umutekano waye muremure, ahubwo nukuvuga ko umwansi ariko aritegura ku buryo bukomeye, umunsi azokavyutsa. Ariyo mpamvu bababwira bati mwame muri maso, mwame mugavye, kuko nta na rimwe umwansi ahagarara. Umwansi ahagarara iyo ariko muriko muratana mu mitwe. Iyo wibaza ngo habaye agahengwe, aba ariko ararondera iyindi migambi, imipangi ikaze yo kugira ngo akwirenze. Murumva rero umwansi ntiyigera asinzira. None weho wotoraga agatiro gute? Kuri uwo munsi nyene, icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka, nyakubahwa umushingamateka Sabina Ntakarutimana, yari yishikiye mu ntara ya Bujumbura, aho yasanze abene igihugu ku kivi mu bikorwa vy'iterambere rusangi bijanye no gusiga isima hamwe no kuduza inkingi ku isoko ya Migera iri muri komine Kabezi. Mwijambo yashikirije, yaribukije abari aho ko iyo twiyubakiye ishure, ivuriro n'amasoko aba ari iterambere ku mwene gihugu no kuri komine, kuko nko kuri iyo soko umwene gihugu aronse umwimbu w'umusesekara azoronka hawushorera hateye imbere, hanyuma komine nayo ihungukire mu kuhatoza amakori afasha mu iterambere ry'igihugu. Ati kubona muriko muriyubakira isoko vyerekana ko mwatahuye akamaro k'iterambere rusangi. Nagira subire nibutse abo kwibaza ko ibi bikorwa vy'iterambere kuba ari ugutumwanya. Ndababwire ko atari ugutumwanya, kuko ibi bikorwa duhejeje gukora vy'ukwiyubakira iki kidara c'iri soko ni bikorwa ejo bizotuma uwimbuye akaronka umusesekara azana ngaha, uwo musesekara yaronse abandi bazana udufaranga, komini ronke ya matagisi azofasha mu bikorwa vy'iterambere nk'uko nyakubahwa musitanteri yabishikirije. Ivyo bikorwa vy'iterambere navyo akaba ari mwebwe nyene muba mwabikoze vyongera bikagarukako, kuko hubatswe ishuri abana bagigamwo n'abana biwacu, hubatswe ivuriro abaryivuzamwo n'abana biwacu. Iyi soko rero twubatse ni isoko izofasha kugira ngo imiryango yiteze imbere, ariko n'umutumba utera imbere, zone itera imbere, komini itera imbere, intara itera imbere, gutyo duhereza igihugu. Mukomeze ibikorwa vy'ukwiteza imbere. Nyakubahwa buramatari yatubwiye ko haba mu burimyi n'ubworozi
ko muriko murakora kugira ngo muteze imbere imiryango yanyu, haba mu by'ubudandaji uko nyene muriko murakora, ko turabona mwegereye umugwa mukuru w'igihugu w'ubutunzi. Ni ukuvuga ko n'urudandazwa ngaha mu Kabezi murukora neza. Tubasabe rero mu miryango kwiteza imbere, kuko mu miryango mwitejeje imbere niho tuzoshikira neza ya mbono ya nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu General Major Evariste Ndayishimiye, aho yifuza ko umwaka w'ibihumbi 2040 twogira Uburundi bwifashe kandi bwigaburira, ko mu mwaka w'ibihumbi 2060 twogira Uburundi buteye imbere. Twama tubivuga ntivyoshoboka uno munsi tudahereye gusohora amaboko ngo umwe wese ahari yiteza imbere. Ntituraba bagenzi bacu gusa, umwe wese yirabe yiha imbono ati jewe muri bwa Burundi bwifashe nzoshikana yiki, jewe muri bwa Burundi buteye imbere nzoshikana yiki. Ntihagira abaraba imyaka. Uno munsi ni naba jewe mfise imyaka 50, naho ntohashika umwana wanje azohashika. Twiyumvire ko imbono umuntu yiha ikintu kiri imbere, hamwe n'abuzukuru n'abuzukuruza bazovuga bati twari dufise abavyeyi b'abagabo. Ikindi Umushingamateka Sabina Ntakarutimana yasavye abanyakabezi no gushishikara batera ibiti no guca imikobeko ku misozi kugira bakingira isi ndimwa no kwirinda imyuzurira imaze imisi yibonekeza. Yabahamagariye kandi kwama babumbatira amahoro n'umutekano kuko ari wa twese, bongere birinda ibihuha na cane cane muri iki gihe hegereje amatora y'umwaka w'ibihumbi 2025, ahubwo bame basiguza indongozi zabo. Icegera ca mbere c'umukuru w'Inama Nshingamateka yarabemereye ko ibisabo vyashikirijwe na buramatari hamwe n'uwurongoye komine Kabezi bijanye nuko boshigikirwa mu kuronsa amabarabara, amatara n'amazi meza bene gihugu bo muri iyo ntara ya Bujumbura, azobishikiriza abo vyega kugira ngo bitoregwe inyishu ibatunganiriza. Aha niho hagarukiye ikiganiro twariko turabashikiriza kuri uno munsi. Mwakoze mwebwe mwese mwagikurikiranye, naho ubutaha.